Mumeze neza bubahwa Barundi muri ngaha mu gihugu ciza c'u Burundi, namwe bubahwa muri hanze y'igihugu c'u Burundi abo dukunze kwitwa aba diaspora. Nkuko bimeze n'ubu nyene tuko turabereka ibikorwa bitandukanye inaskoki rwarunani rw'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono ruriko rwakora mu gihugu ciza c'u Burundi, neza na neza mu karere ka Muhwazi. Ubu naho ndabona akazu kubatse hano ariko sindatahura ivyari vyo, ariko ndabona abubahwa bari ngaha. Reka negere umwe mu bantu kumbure basanzwe bamenya ivyaka kazu ndiko ndabona ngaha, kugira ngo adusigurire idonido ry'iki kintu cubatswe ngaha. Neza na neza rero murabanza mwidondore hanyuma mutugire ku muriri ibijanye n'ibi bikorwa ndiko ndabona ngaha. Murakoze. Je ku mazina yiwanje banyitwa Ndihokugwayo Siriyake. Sanzwe ni kuvuka mutumba ngaha nyene ku mutumba wa Nyarumuri. Abantu umunyamitahe muri Kibonobono. Neza na neza aha duhagaze mubona aha hari ikinogo. Hari ikinogo kimwe gipima nk'imetero, gipima imetero 15 umanuka hasi mu kuzimu. Okay, aha nyene duhagaze niho hatuma bijya bitanga mubona hariya bibamo amazi. Barafashe barimba bashirayo imbuze ya kajya ka moteri kaduza amazi. Amaze kugashirayo barazibira, barahubatse neza n'amatafari kuvana hasi gushika hejuru, barahasimanta. Amaze kuba bahasimanza bashira yitiyo. Iyo tiyo niyo idugana amazi hariya, iyo tiyo nayo yadugana ayo mazi aduga gute. Murabona ho hariho amasora. Aya masora aha turiko turacari itiyo icanyene, aha ndiko ndaca nihica. Bo igeza aha bace bayigira connecte naka kantu uzira mubona ngaha ukabwate nako gakora akabwate mubona ngaha ariko gatuma bijya bitanga mubona hariya bijamwe amazi bikorespondana na wa mugano nabereka bica bihurira ngaha buguruye. Iyo buguruye amazi acaduga nayo akagakora kubera aya masora mubona ngaha niyo ademara ya moteri bashira hariya amazi akacaduma aduga ino. Amaze kuzino rero araza aje ivyo bitanga ibiruzura vyuzuye. Ndabona n'ubu ko yuzuye amazi akaduga kuba yari karakuza ngaha imaze kuzura rero. Aha mubona tuhagaze nyene aha magaza hari ihuriro ry'amatiyo iyi bihurira aha. Maze kuba bihahuriye hariya turiko turaraba hariyo iry'amashini mubona bariko barakanya bashabugurura harya aya mazi nyene niyatuma aha turonka amazi dukoresha kugira ngo tukanye ibigazi n'imitaye babaza gukanyisha canke abene gihugu ngaha bose kuri mutumba wa Nyarumuri. Amazi ugurenga haraza mubona. Maze gushika ngaha rero amazi barayakoresha, bahejeje bakugara nyene cyangwa umugambi yarabiraza avuga ati sino gumiza aya mazi yo nyene ngaho ku nyene. Yaciye yiyumvira ino asharaza nayo n'iyindi bomba yabene gihugu baza baravoma kwa amazi. Iyi bomba mubona ngaha ituma abaje gukanya baronka amazi basuka mu mavuta baba batetse kugira ngo baronke amavuta ameze neza. N'abene gihugu bo ngaha ku mutumba bose banyarwanda bakumira baza kuvoma hanyene mbere kugeza aya mango n'isaha. Abene gihugu ngaha ku mutumba wa Nyarumuri barashima kandi barishimiriza iyi migambi ya inaskoki yaje gukorera ngaha, kuko bahora bafata kugira baronke amazi bakoresha mu mazu yabo, bafata kilometero abantu bahohekora ahantu hari gito bakoze. Muga uyu munsi ibigizira ngaha amafaranga tubarihisha bavoma kuri gusa. Benshi imbere bari nishimiriza bose wanashaka kugeza aya mango
kuva ibi bitanguye turamaze kuronka n'abarwanyi benshi binjiye kubera ibi bintu biriko birakorerwa ngaha. Ajewe niyaye nk'akarorero ndafise abarwanyi bagera nko ku 60 duga amaze kwinziza kumvo zuko abonye ibikorwa biriko birakorerwa ngaha. Je nta meshi no randiriza abangishije ngaho tugire kibonobono terambere kuri twese. Ego uciye kumbure wishura ikibazo nagira mpave ndakubaza kubijanye n'iyi forage y'amazi. Wamaze kutubwira ido nido ry'ukungene ryabayeho n'ukungene ryubatse, aho amazi aca n'akamaro afitiye umwene gihugu ngaha muri kano karere ka Muhwazi, kuko amwe twamaze kumva yuko akora ibikorwa nyezina by'uruganda rusanzwe rukanyura amavuta. Hanyuma urongera watubwira yuko aya mazi nyene kuva uyu mugambi ushizwe ngaha n'umwene gihugu yaciye aboneraho n'akaryo ko gupfunyirizwa urugendo ku rugendo yahora akora agiye kuvoma amazi kure. Mbega uyu mugambi wo kuzana ibi bikorwa ngaha i Muhwazi wewe nawe woba warabyishimiye cyane nk'abandi? Ni by'ukuri sinoreka kuyishimira guko aha tubona nyene iriyengero tubona ngaha kugira ngo turo ibi umwimbu twaronka w'ibigazi kugira ngo tugende kuwukanyisha twava ngaha iyo tutagiye hiyo muzavumwe muri Kinyinya twafata urugendo tugenda ino muzamuhwazi ni kure, kandi mugiye kuyi mutumba naho haraba abene gihugu benshi bafise ibigazi benshi kose cyane kandi cyane kose. Ego nashaka jewe nkiyo hageze mu kwicenda ndetse n'ubunyene ntanguye kwegeranya ibigazi ndashobora kuronka nk'itoni 8 10 mu kiringo c'indwi zibiri. Jewe nyene ndiko ndakora rero kuba babizanye ngaha byatumye noroherwa cyane. Iyo ngomvye mu gihe ngomvye kubikanya ndoroherwa cyane, ntabikanye naho kenshi na kenshi nakunda kubihereza savonoro. Mugurumva ubu kibonobono imaze gushika ngaha savonoro irashobora kubibura burundu nyene nkashanza kuvyikanyira canke nkabihereza kibonobono. Mbega ndishimye gose ndishimye kuko ukuntu bimviye kuza gukorera ngaha ni babandanye bagura n'uburere baje n'ahandi bagenda ahandi, ndetse na benshi kugeza ubu hamwe bamaze kuronka n'ubuzi, abandi nabo mu minsi barimirije kuronka n'ubundi. Ego ndumva yuko ivyiza ari byinshi kuba kibonobono iriko iratuma umwene gihugu amererwa neza. Ibyo yahora abona yuko atakamaro bifise uno munsi ku bwa kibonobono bitera biba byiza cyane gose. Ndabona hariho umushinga ntahe ari ngaha imbere yanje, ngoma ndamubaze mbega wewe mu gihe kibonobono itari bwazane ihinguriro ngaha imise wewe wahora uyishora hehe canke wahora uyita? Kibonobono izina nitwa Niyonkuru Egide, nyene aba ndumuvuka mutumba wa hano Inyarumuri. Sanzwe nkora rero mu bijanye n'ibigazi narangura hama nkakanyisha hadandaza amavuta. Kenshi twara tugira ingorane zo gukanya, twaza gukanyisha mu Muhwazi hari ibirometero 4, tutagiye mu Muhwazi tukaja hiyo hakurya iyo mutumba aho bitivumwe hari ibirometero hafi 5. None nk'ubu uje ni ku metero nk'amajana 2 mbashitse ngaha kuri iri hinguriro. Imise twara tugira ingorane zo kuzana imise kwanikira muhiri wacu canke tukayidandarizayo ugasanga ko duhomba mahera kandi twaruko turondera inyungu. Rero kibonobono nayo yaje hageze imise tumenesha hanyene tugasha dutora tunoba byoroshe tugasha tudandaza kandi bikaba mu mwanya muto bigatuma umuntu aronka amahera byoroshe gukanya akabeyi baradukororeye.